Reka rero twongere tubashimire kandi tubane ikaze mwese rero mundo bahemba gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Shiramatsiko TV aho ibandanya ibageza ko amakuru abatandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu bisata bitandukanye nk'inkino, indero, amagara y'abantu, agateka kazi na muntu ndetse n'ayandi yose abatandukanye abariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu muri rusangi. Imbonesha kuri yanyu mukunda rero ibashikirayo ikabatorokaniriza ku buryo bw'idonido maze ikabashikiriza umwanya wose ku wundi. Rero Barundi namwe Barundi kazi mudahwema gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cane, ndababwire ko kuba bamanze gufyonda sabone amakuru aca bashikira umwanya wose muyakenerako, ndetse aho niko bakoresha mu Gifaransa naho bakoresha icongereza mu mwamaze gufyonda ahanditse subscribe. Amakuru yacu rero abashikako umwanya ku wundi, aho imbonesha kuri yanyu iba yabashikiyeyo ikayazana ku buryo bw'idonido. Ega rero amakuru yacu tuza tuyahere ngaha mu Burundi tubariko hari imvugo igana mu ngiro. Iyi rero ikaba ari ingingo yashizwe ahabona n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bavuga ko rero mu misi iheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarameneye ibanga abarundi ko hariho inyanka Burundi ziyemeje kuzibira iterambere ry'igihugu mu kunyegeza mu mazu yabo itimbi ry'amahera bivye igihugu kugira ubuzima buzimbe nk'uko tubibona uyu munsi. Kavuga ko rero ivyo abo base b'igihugu babikora kugira ineza leta yemerera abarundi ntishikeko, kuko babona ko ivyo bahora banyonoramwo amafaranga bitazosubira gukunda. Gutyo umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abamufasha abe aribo bamaramara imbere y'abarundi n'amakungu basezeranye ivyo batari bushikeko. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero abandanya avuga ko akaba aherutse kwemerera abarundi ko agiye kwiruka n'abo bantu ku buryo iyo miganda y'amahera izohinduka impapuro, none ngiyo intango. Amakuru rero ariko aradushikira ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko ingingo banki nkuru y'igihugu BRB yarayifashe ko atawuzosubira kubikura muri banki imiliyoni 15 z'amarundi ku munsi canke ngo abikeyo imiliyoni 20 ku munsi. Ari ingingo ije gukemura ca kibazo c'abanyegeje amahera mu mazu. Ni ingingo kandi benshi batatahuye ariko nziza cane. Isoko ryacu mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ryatumenyesheje ko umukuru w'igihugu aheruka kwerekwa n'abahinga b'abarundi mu vy'ubutunzi umukenyuro yakoresha kugira ahanire gushasha izo nkorabara zishaka gutembagaza igihugu ziciye mu kuzirika ubutunzi bw'igihugu. Inyuma rero y'iyo ngingo ya BRB yo gushinga igitigiri ntarengwa mu kubika no kubikura amafaranga mu noti, bazoca hafatwa ingingo yo guhindura inoti nkuru z'igihugu. Bivuze ko uwufise amafaranga menshi mu marundi bizoca bimugora kuja kuyahinduza, kuko azoba atwaye ayarenga ayo amabanki yakira ku munsi. Ayagabuyemo rero ibice naho kugira azoyatware keshi azoca abazwa iyo ayakuye bivanye n'ico azoba akora. Inzira yonyene rero isigaye yo guhanahana amafaranga menshi arenze ayo BRB yavuze nka ntarengwa ni ugukoresha ibiharura amahera bizwi mu rurimi rw'igifaransa nka electronique kw'itegeko ryonyene. Kuyatransfera mu rurimi rw'igifaransa, kuyakorera transfer nyene bizwi mu rurimi rw'igifaransa nka transfer. Bizwi mu rurimi rw'igifaransa nyene nka transfer,
kw'itegeko rya nyene ububiko nka kote muri rw'igifaransa bayashira ku bubiko bw'uwundi muntu bizwi mu rurimi rw'igifaransa nka transfert. Iyi ngingo izotuma leta igenzura ubutunzi bw'igihugu ku buryo abahora biyita ibihangange batangishwa amakori bazoriha mu bandi kuko abanyagihugu bato bato aribo bahora bariha mu mategeko. Ikindi kizohagarara ni abarwizatunga bahora batwara inoti bizwi nka kashi muri rw'igifaransa mu kugura ibintu by'amafaranga menshi bagaca berekana muri OBR ibidandazwa bidakwiye, ibindi babinyegeje ntibitangirwe ikori. Ubu ukugura no kugurisha bizoca mu nzira zigaragara, abatanga kori babe benshi n'abatanga vyinshi bajemwo gutyo ubutunzi bw'igihugu bubomboke na rya terambere rusange ry'igihugu rishikweko. Rero mwese rero mwari mudukurikiye amakuru yacu, tubare ko amakuru yacu hari ngaha tuyasubikiye tuzosubira, ariko rero ko zatanguranye amakuru twabura kwibuza zimwe mu nkuru amakuru yacu yariko aribandako muri aka kanya. Amakuru yacu twariko turayahera mu Burundi, tubara ko hari ingingo shasha yahinduwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashaka kugira ngo abanyonora amatungo y'igihugu ndetse n'amahera babashe gufatwa. Amakuru yacu rero reka tuyasubikire ngaha tuzosubire ubutaha, ariko nyene ko zatunguranye amakuru yacu twamaze kwibuza zimwe mu nkuru amakuru yacu yari ariko aribandako. Rero tubabwire ko hari akagaruka tuzosubira, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi Imana ibandanye ibarinda. Tuzosubira ariko nyene kubo baba bataravyonda sabone ntago mwoca mubura kubavyonda ko amakuru yacu akabashikira umwanya ku wundi. Abakoresha ururimi rw'igifaransa rero mufyonda handitse sabone, n'abakoresha icongereza mugafyonda handitse subscribe. Amakuru yacu rero yabashika ko muri ijya n'intu hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi, tuvuga nk'abari bari mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi. Tubibagiye n'abadukuriraga bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi ku isi hatandukanye mwabandanyaga mudukurikira. Amakuru yacu rero abashika ko umwanya ku wundi. Reka tubare rero ko amakuru yacu tuzosubira aho utaha, mukomeze mugire umunsi mwiza. Ariko nyene kubo bataravyonda kuri subscribe ndetse na sabone muco mufyonda ko maze amakuru azarabashikira umwanya ku wundi. Naho ko bataravyonda share canke subscribe, share canke partage muce mubikora maze musangize amakuru yacu n'abandi bose bari jya nino babandanye bayakurikira umwanya ku wundi. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha tubwire ko tuzosubira, mukomeze mugire umunsi mwiza kandi muhahe muronke.